Mugisha ni sawa murakomeye hanyuma Mugisha mfise ikibazo kandi cihuta burakanya mabuja abarikambwira usuguti yambaye nkoze ikintu abariko arambwira nabi jewe rero bivanye n'ingene aguma ambwira nabi jewe ndashaka yuko mumubwira ati hako muguma mumubwira nabi basi je nitahire nukuri jewe ntahe nukuri nta kindi kintu je numva shaka mu mutima wanje kubera jewe bingeze ahantu urumva bingeze ahantu ni wa muntu naho nokora ikintu kimeze gute ntigera mbona ambwiye neza ndakwinginze jewe mumfashe nukuri je sinzopfira muri iki gihugu ariko kubera uyu mukecuru burakanya aba ariko arampuka nukuri ndabinginze nukuri kuko je ndavye ingene nitanga nkakora mugabo hakabaho ikintu co kwama ariko araniga umutima nukuri je ndabinginze jewe mupfume musabira je nitahire nukuri jewe ndabinginze nukuri kuko je numva bimaze kungera ahantu nukuri bimaze kungera ahantu kuko nta musi n'umwe nigera ndonka amahoro y'umunsi umwe misi yose ndyama ndiko ndiyumvira gusa ingene bukeye uyu munsi nazindutse saa 10 nari navyutse ngiye gukora ahantu haraho mugabo nukuri ubu nyene ambwiye ncanja gukora inzu yose ndayikora ubu nyene ambwiye ngo ninze gusasa bigaca bisasangura acambwira ati bisubiremo ngira n'ingoga urumva acambwira usuguti nukuri ndakwinginze jewe musabire nitahire nikazi mu kwezi kwaheze ni wa muntu aguma aremera umuntu ibintu ni wa muntu umwaka wose tumaranye ndawumaze ndira sinigera ndonka amahoro jewe sinzi ico ampora ndashaka musabire je nitahire nukuri sinasize ngurishije ahomba oya intuze ahomba ndahafise nukuri sinasize ndahagurishije ndashaka musabire je nitahire nukuri nkiri muzima kubera ibintu bibera mwa kino gihugu je numva nabirambiwe jewe nabirambiwe ndasaba musabire je nitahire nta bindi jewe sinagiye ngurishije ahomba sinagiye ndahagurishije nukuri kuko hari ibintu usanga bigoye hako jewe ejo tuzohava dufatana tukicana ndakwinginze nyakubahwa ntabara umbabarire jewe nukuri bantahane nta bindi nkeneye umwaka n'amezi ane ndawumaze ndakwinginze umbabarire reka rero inshuti zanje bakunzi muhurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha mbanze ndabwira ikintu kimwe uyu si ubwa mbere tuganiriye kuko no mu minsi iheze yarambwiye ikibazo yari afise ndandikira sebuja wiwe hanyuma turanavugana n'inyishu iraboneka akimpa zino audio nabanje kumubwira ko navuganye na famille n'abakoresha bawe vyagenze gute yaciye ambwira yuko vyari vyagenze neza mugabo vyasubiriye namurungikiye audio acanyishura gutyo byari byagenze neza kiga gihe byari byagenze neza yaranjanye kwa muganga naho nyene ndabifashijwemo na wewe Mugisha nuko nuko aciye ambwira hano rero ngomba ndamubaze ikibazo kimwe ikibazo ni iki ikibazo cya mbere ngomba kubaza ni iki we wamukurikirana ibijyanye no gutabaza n'amankora iyo niko ntabariza umuntu afite ibibazo ukuntu bigenda hano ntibigeze uvuga n'umwirondoro wawe ntibigeze uvuga agence yakurungise ntibigeze uvuga igihe wavuye mu Burundi
ntibigeze uvuga igihe umaze ngaho, urashobora kubimbwira ivyo byose. Ikindi gikurikira, inyuma y'igihe tuvuganye n'uwo boss wawe uvuze ko yaciye kujana kwa muganga, mugabo ubu ntugwaye, ufise ikibazo kijanye no kwaguma gutuka. Impanuro dutanga kwisheni Daniel Mugisha ku bantu batukwa n'abakoresha babo canke bakubitwa, wamuzumviriza? Nimba wamuzumviriza, umaze gukora iki muri ivyo byose? Mbanze ndakwibutse ko umwarabu siso si nyoko, wowe uri umuvyeyi, uri umumama akuze, ndabibona no kwifoto. No kuvuga ngo uyu mu kintu tuvuga ngaha kwisheni, kandi ni ntahe zamazitangwa na bamwe muri mwebwe, wihenze ukarira umwarabu aranezerwa cane gose, kuko abona ko siso si nyoko, wowe urize uzorinda utahurira, urihagarara ko mugahangana, vyanse ugahagarika akazi, udahagaritse akazi ukaja mu ibarabara. Urumva rero utinye ukagira ubwoba, iki coco vraiment umwarabu aranezerwa cane. Nimba ugishobora kurira uri umumama urira umwarabu, hewe uzorira mpaka n'ukuri mpaka utashe. Kirazira kurira. Nimba udashobora guhagarika kurira n'ukuri, wanashaka je ko namutegeka umukodesha wawe, ndamusaba ndamubwira nimba udashaka kumukoresha muri tike y'indege yitahire, niya vyemera bikora, atavyemeye naho tubitanga handi. Mugabo ugishobora kurira urizwa n'umwarabu, no kuri kw'Imana uzorinda, ahubwo uzosara mu mutwe vraiment, kandi uzosarishwa n'abarabu nyene. Ega bagomba kuturubura, barakubabaza. Wowe umwarabaje ugasasa ugaheza agasheza kabisasura, icyo ukora ucuva mu cumba ntusasa, ushubireka ati wabonye ko nazi gusasa, bisase wewe ukacugenda muri saro, ntabigira kabiri ntasubira. We aje uvuze ngo urukasa nk'igitanda, wakaza agasha biva yanga, wakavuga ngo usasa neza, ucureka ntusubira. Aje akagutuka uramwiyama, akamubwira ati nejo bundi ati ntudusure kuntuka, jewe naje gukora, sinaje ngo uzurantuka. Ibi byose namubwiye muri ya message namwandikira, kandi twaravuganye, twarishuranye, arambwira ngo ntibizosubira, umugabo abona ko byaciye bisubira. So byumvikana yuko abantu nyene ntibatomoye, bararenganya, birumvikana. Rero reka ndagusaba yuko wotubanza waduha umwirondoro wawe, ikigo cyakurungitse, igihe waviriye mu Burundi, amazina y'uvuka n'ibindi byose nkuko namwe ndabikora. Murakoze. Hama jewe navuye kuri Last Jobs, navuye i Burundi mu 2023, nkaba nitwa Aisha, Ndikumana Aisha. Hanyuma jewe ntuhage wimvira ngo naririye imbere yiwe, je ndirira mu cumbi wanje, sinigera ndirira imbere yiwe, kuko imbere yiwe je turahangana ntavyo kuvuga ngo ndimo ndarira imbere yiwe, kubera jewe nivyo kwigera binaba ngo ndimo ndaririra imbere yiwe, kubera ndazi inkuze ni imitima yabo mibi, ndazi imitima yabo mibi yuko baba bashaka yuko umuntu aturubura. Hanyuma ikijanye nuko ubwa mbere yarafashije, kubera bivuye kuri wewe, byari bivuye kuri wewe, ntibyari bivuye kuri we, byari bivuye kuri wewe. Hanyuma ikijanye nuko ngo burakanya anturubika, jewe ivyo bintu ntabyo nemeye, kubera jewe inza icyanzanye naje gukora akazi, sinaje kuba majinuna ino, sinaje kuba usubuti, sinaje kuba nkeka ibyo ari byo byose. Yicaye kwikawa ni Aisha, ni madiko yisi Aisha,
ibintu byose ku telefone aba ariko aramvuga amajambo atari meza kuko jewe sinaje gukora ibintu by'amajambo je naje ku kazi inje gukora akazi inzi icanguye muhira wewe ni washaka ni wamubaza naho uri bumubaze ukamubwira ati none Aisha wewe uriga rugenda kumudodorera ko byuka uje ku kazi niya kubwira tego je namangenda kumudodorera ko nagende ku kazi nukuri jewe ndazi yuko muri ico gihe ndumva yuko nzoba nazanywe niki n'amatiku ariko jewe naje ku kazi inzi icanzanye ikigira kabiri abana yuko jewe tuzokwama duhangana nandihira itike kubera office ntiyoba ikindihira kubera amezi 3 yiwe yaraheze ubu niwe ategerezwa kundihira hama nitahire ukwezi kwaheze uyu munsi niho ukwezi kwaheze kugira kane ni naco gituma jewe ndimo ntabaza mvuga nti byase yuko twumvikana tuza turakora twumvikana byase yuko ninaba ari ikintu nkeneye ndagitora ndagifungure nkuko ndagikeneye jewe ivyo bintu ntabyo nkeneye ndashaka yuko asubiza i Burundi kubera i Burundi ni igihugu cacu i Burundi ni igihugu catwibarutse ntitwaje twisha abantu ntitwaje tugize gute twaje ku itegeko rya leta y'u Burundi Uburundi burazi yuko turi mwa kino gihugu ni naco gituma dukeneye kugira gute gusubira i Burundi iyo akazi kase umukoresha arasubiza umukozi iyo yaje ava rero jewe nk'umuntu inzi jewe subwa mbere nkoze mu iki gihugu ubwa mbere naraje ndakora mwa kino gihugu ndahamara imyaka 2 n'intuze n'amezi 3 ico gihe nakoreshwa n'umuntu nkeka sinzi sinovuga yuko yari mawe canke yuko yari inde yari yoba yari umuvukanyi ntavyonzi kubera ntiyigeze anjye umutima naramugwajije nkaguma tugenda ku bitaro namaze umwaka n'amezi 6 ku bitaro inza ndagenda uyu munsi atashe buke dusubira ku bitaro nukuri yari umuntu sinovuga ingana yari imeze kubera abana biwe barankunda bose barankunda ariko jewe sinzi rero ibi bintu byo muri rugo jewe byambereye nkabishasha kuko n'umuntu aguma aniga umutima sinzi gituma aniga umutima abivuga azi kubwira igituma aniga umutima nibyo saba hanyuma nawe uheze ukimbwire hama nikosore kubera jewe sishaka yuko aguma ambwira nabi avuze nabi nanje mvuga nabi niyambwira nabi ntegerezwa kumubwira nabi kubera nanje ndi umuntu kandi jewe ndazi yuko akazi kiwe ndagakora neza uko bitegetswe jewe nta kindi ndashaka yuko andihira itike nitahire nta kibazo kubera ho nakamubomberereje ndamubomberereza mikera hari gihande kuri kumuzukuru wiwe akambwira amajambo namubwira ati rero lewana ambwiye uku ahubwo agacavuga ngo Aisha usuti agacambwira uko nyene agacambwira Aisha usuti jewe rero ndashaka yuko nukuri ampa amahoro nkamukorera akazi kiwe neza atemeye kumpa amahoro nandiheritika je nitahire nta bindi aha rero je naciye ndamubaza ibi byose ko byabaye ubwa mbere bukaba warampamagaye ugwaye tukavugana bakajana kwa muganga ubona aho akaba hari ikibazo cyo gutuka kandi niki ninakimubwiye bikaba byasubiriye none wakoze iki kuri agence zakurungitse mu Burundi hariyo icyo kigo cyakurungitse
muri Saudi hari washikiye wakoze iki kugira ngo utabaze bagufashe ibintu bihagarare canke nimba bidahagaze bagukure ngaho? jewe nta ofisi no kwirirwa ndata kw'intuzenyi, nta ofisi no kwirirwa ndata ku mutwe kubera ama ofisi ya kino gihugu yaba ya Burundi yose nico kimwe. Jewe sinoza guta umutwe ngo ngiye guta umutwe ngo kuri ofisi, nta ofisi no kwirirwa ndanavuga kubera jewe sinigeze mbwira ofisi, jewe mbwira umuvyeyi wacu Mugisha yama yatuvugiye buri munsi, nta ofisi nagiye. Hano rero icyakurikiye niko namusavye nimero kwana ndazifise naruguru ziriyo z'umubose wiwe. Operation igiye gukurikira niyo kwandikira uwo mubose wiwe nkuko nabikoze ubwa mbere. Kwanza ndamuhamagara kuko ashobora kunyitaba ariko atanyitavye naho nibindi. Ashobora kunyitaba atanyitavye nta bindi twokora kubera ko sanzwe nzi nimero twavuganye ko bwa mbere. Nashatse ko nyongera izindi nimero cyane zo wamutuka kuko urumva wo twavuganye no boss wiwe, hanyuma wo mutuka urumva ko ari umugore. Cyase nawe ndamuvugisha maze umwaka inimero ziwe ngomba ndaziguhe, mugabo inimero ziwe izuwo antuka nta ntuzenyi, nta kode iriko, kode wowe uraza kuyishirirako. Reka ndaziguhe kubera jewe sinigera ntitwigera tuvugana, yama mvugisha ku telefone mugabo ni ya WhatsApp. maze umwaka n'amezi ane. mbona cendana amazi igihe amaze ashanyimutsa ko amaze umwaka n'amezi ane. Yarasigaje amezi 6 kugira ngo amare contrat. Je ngomba nkora iyo operation ndababwiye abantu bamunkurikira. Kandi ngaha hari ibintu bibiri, aramufasha atahe canke gumakora. Ikindi nacyo ngomba kubwira Aisha icyo nakubwira cyoco nuko ukwiye gukora ibintu bituma wenyine akwikura. Ibintu ukora bituma kwikura nibiki? Icambere ni kumwereka yuko ibi utavyemera birenze kujyo bikora. Nkaho wumva haza umwana akagutuka canke akagutuka, ntavyo kuja kumuregera kandi nawe uzi ko ari mubi, ahubwo nawe cumutuka kandi gose akubwiye ati kuruzege, nawe ati kuruzege uko nyene atubwiye ati ita mujinuni, mubwiye ati nawe uri mujinuni kamani, ita mujinuni kamani, mujinuni majinuni sinzi uko mukivuga ngaho. Avuze ko uri umusazi mubwire ko nabara umusazi. Akubwiye ko udakwije mu mutwe mubwire ko nabadakwije mu mutwe. Akubwiye ko uri sakarani ati nawe uri sakarani. Urumva kimwe ku kindi, wewe ukorera akazi kawe neza gusa mugo babone yuko utabubaha kubera yuko agututse nawe mutuka. Je ngomba ndamuguhera ubutumwa ndamubwire ikintu kandi vraiment ndamuhamagara samblage. Yego ndamuhamagara zirungike nabana nkora aheza ariko arazandika. Yego hanyuma tubanze turaha ko bigenda. Ibyo kuja kumurega ngo umwana wawe ngo yaje ngaha ngo yantutse ngo mutuke unarenze ko wewe ukora akazi kawe neza kose ugakora neza isuku, aje kugusubiza mu bintu wakoze byanke ushashe agaza gasasura cusohoka mubwiye ati wabonye ko ntazi gusasa hasase wewe ati mbe none kubishoboye ko wanzanye ngaha ntabindi. Ivyo vana ngo kujya avuze ngo kujya ngo bakora ikintu gicyo ushaka kujya ubwirizwa kujya, kandi bakwankiye kujya urabijya winyegeje kumbure ntuzu urajya ubiyereka kuri kurarya. Icyo gutinya cyo ntuzutinye kamera kubera ko aho harabatinya kamera bagakwicwa n'inzara mu nyuma barihanuye basanga ahubwo
kamera n'igisitati kite cyo kubuza kurya ni kurya sinzi ko aho zinahari mugo nezo bazihari nicyo kubuza kurya so reka rero twumvirize zino nimero je ndondera umubose wiwe no kuri inshuti zanje rero kugira ngo nje muri operation yo gufasha uyu mwene wanyu umushiki wanje mu bwitonzi ntari live hano reka mbanze ngende nzoroka ngaha turaba icyavuyemo hanyuma reka nce mbanza ndabasabe burya mbanje ngaha kugira ngo mugire inama mumugira kuko kino kiganiro nuko tuko turaganira ravyumva ni mumugire inama mwebwe muri kontra n'abatari muri kontra ukuntu mugire inama ni gute fata ka video ushinga intahe canke kujya amazi imisi bandi babigira uvuga ati jewe byayimeze ukuntu umeze ukuntu ati wo bigenze ukuntu umukebure nabandi bavyumvireho hari nabandi bantu bazi impamvu ubona nza nkankagira kino kiganiro ni kugira ngo bifashe nabandi rero nawe yuzanye iyo ntahe canke ukamugira inama uko abigenza nabandi bacavyumva ivyo umwe yumviye ngaha aha isheni kurikiranwa n'abantu benshi bari muri Arabia aca ndazi ko hari benshi bahigira ibintu batari bazi je ko bwanje namubwiye vraiment kandi bivuge ngaha bijya ni kubikora hanyuma kandi cyongera ko ni kinongeye ko mu nyuma cyuko ubwirizwa guca ubwenge namwe inama zanyu ndazikeneye iyo bigenza gute rurungika audio canke audio imwe uzorungika audio irenge imwe sinzoyikora ni gufata audio niyo bari ndende nta kibazo niba ari ndende isaha yose witonde uvuga ati je narabonye ikiganiro cavuga ukuntu atugera ngo magira inama Aisha ukuntu mugira inama uko yo kuyigenza nimba nawe byaraguciye ko canke icyo yokora tuzobizaga ngaha tubisangize abantu ariko je ndakunda cyane aka video zamugira aka video muratinya none muri ahantu heza zamufata aka video muri aho nyene mushinge intahe mwira gatemonyaje bambwira ngo none ngo nanje ngo nutanga temonyaje yebogaye ahubwo baratevye ndongikira utu video hari gihe ari ndende itaza iyo niyo uduce ntacyo ndashobora kudufatanya iyo ntahe yawe nkayirenganya ngaha reka rero ndindiriye ko muzana kugiye cyo mufashije uyu mwene wanyu reka nje kwandikirana na inawuja twumve ingene arangira urahejo yahase kunkubita utavuze umukoze jagwaye atamuhana wifi yashahase kunkubita mugabo nyenda mahafi ari kunkubita mugabo twarayengoranye biragenda neza so rero reka ndabashimire ndazi ko muza kugira icyo mukoze mu gukebura no gufasha dufashanye kugira ngo dufashe uyu Aisha murakoze cyane